Icambere twovuga niki tugira umutima wo kwizigira twemere yuko Imana ari ibikora tuvyizigire hanyuma tubandanye urugendo yego hariho umuntu ashobora kuvuga ngo ntabaye iki ngo ndahwera none sivyo ngo ntarose ngo yiposte ngo ndaguye mu bana mugabo ntuzi n'ingene washitse aho nyene uri umva ndapfuye ukiva ndapfuye mugabo ufise nk'imyaka 40 50 ntiwigeze wiyumvira uti none ko gahana hashitse ntapfuye iyi myaka 40 50 nshitse aha ntarapfa nkaba nambaye ikositime ubu rero niho nciye mfa mu myaka 5 gusa ivyo no kubera ntidufise ukwemera no kwizigira yuko Imana byose ibibona yego usomye muri Bibiliya Yesu ni watubwira ati ntimurazwe ishinga n'ubuzima bwanyu mwibaza ico mworya ico mwonywa canke impuzu zo kwambika umubiri wanyu ivyo ntibarazishinga agaca avuga ati ninde muri mwebwe yoshobora kwiyongerereza akanya na gatoyi ko kuramba ngo nuko bimuhagaritse umutima muri mwese nibiguhagarika umutima none wo kwiyongerereza ko Yesu akongera akavuga ati biri kandabwe ugira muze muri isomera ni muri Luka 12 kuva ku murongo wa 24 ku karongo ka 26 ni hacavuga ngo avuga ati ko nibitagoye bibananira nimureke kwitwararika ibigoye kuko Imana nibitagoye birabananira mukuga tushaka kwitwararika ibigoye ati nimwitegereze ukuntu amashugwe iyo mwishamba akura akama akamera neza akishariza mugabo ntazi kujisha impuzu ariko we bagaca tubwira ati mwebwe ni mwebwe vyo Imana yoca iheba irinda yambika ivyo vyatsi ivyo muwe tubitegere neza Imana irinda ikunda igikona kikarya kitarima ikambika ivyatsi wewe gahuze mwana w'umuntu yaremye mu ishusho ryayo ni wewe Imana yoca iheba ntikugirire ahubwo ibiruta mugabo rero akadutwega twebwe abise ko yaciye ababarira ati mwebwe mwemera buhoro kuko abapagani b'iyisi nibo bakurikirana ivyo bintu byose abapagani bo burumva nta ngorane none twebwe twemera Imana kubera iki ducika ivyihebe ngo ntitwarose iki canke kiriya mu guheraheza rero yaciye abahanura ati igikenewe muri byose nimurondere cyane ubwami bw'ijuru ivyo navyo azoheza abibongerereze nico cyambere gikomeye rondera ubwami bw'ijuru none reka mbaza bagumya abantu none Yesu navuga ati ntimugire ubwoba yuko mwitwarika ubuzima bwanyu none mwebwe mufise ubwoba bw'iki mufise ubwoba bw'iki nimugire ukwemera gukomeye ibindi byose uri kurakora mu nzira y'Imana ibindi byose ni nk'inyongera ica ibiduha tugire umutima mwiza tugire umutima w'urukundo tutagize umutima w'urukundo naho nyene tugendera nabi kuko nkukumva ko mugenzawe akeza katomuja ko koja kuri wewe navyo nyene ubuciye kubiri n'Imana kuko Imana ivuga iti dukundane nimukundane nkuko nabakunze ati bwirizwa rikuru ry'umukama nirihe urakunda umukama Imana yawe n'ubwenge bwawe bwose n'amagara yawe yose urakunda mugenzawe nkuko wikunda wewe nyene
none abakozi banga twasinye isezerano n'Imana, ubwo iryo bwirizwa rikuru turarikurikiza. Sawa, Imana turayikunda, tukagenda mu isengero tugasenga, ntidusiba ubisa ku munsi w'Imana. Hageze gukundana naho urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. None ko mpora numva hari umuntu avuga ngo ujya niba mukure kuri liste bashire ko jewe ubu mukunze. Hari bacavuga ngo biragoye gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Jewe narabizirikanye ndasoma nsanga gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ntibigoye na gatoya, kuko inyishu iri hehe. Ico udashaka ko abandi bakugirira nawe ntukigirira abandi, c'est fini. Ico udashaka ko abandi bakugirira nawe ntukigirira abandi. Iryo bwirizwa rigoye gushira mu ngiro gute gakoze? Niba bawiyimye nujya mwime, muga wihaye nujya muhe. Muze muravyumva. Ico udashaka ko abandi bakugirira nawe ntukigirira abandi. Niba udashaka ko nakaza kuri liste electorale na wewe ntujeko. None hanyuma no kuvuza ngo mwese ntimujeko, mucamo buribwa n'imbwebwe, hanyuma igihugu gigaca kiba ingovernable. Hategerezwa kuva mwumwe, muko umwe nawe niyumve yuko umutima w'urukundo agenda utwaye. Ujya mukozi w'Imana bivuze neza, uri umutware ntukunde aburongoye ntacyo bumaze. Nawe rero we wagiye genda utwaye rero iryo bwirizwa nawe, umenye yuko ugiye kuba muri service y'ujya nyene. Uraza umuntu ukorera hanyuma aganezerwa ingene biba biryoshe. Nta kintu kiryoshe nk'iyo ukora ugashimirwa, ukoranye urukundo rero ukavuga uti ngiye gukorera abajya bene gihugu. Manda zose uzorinda upfa, amamanda yose ari gwawe. None mugabo ukagenda ugiye kwisumira we wenyene, bavuga bati aratevye kuva ngo nanje njeho, kuko urumva ko wikunze nawe nyene ategeza kwikunda. Mumve nawe nyene ko ategeza kwikunda. Ico kintu mugitegere. Ico udashaka ko mugenzi bakugirira nawe ntukigirira uwundi. Ico ushaka ko kugirira nawe kigirira uwundi. Muzosanga muhejeje kwibanguranya. Cyembere ndiyumvira yuko iryo jambo ari ryo ngenderwako, no hava mbandanya mvuga vyinshi, no hava ndaritoba. Ico udashaka ko bakugirira nawe ntukigirire abandi. Niwaba udashaka ko naka aronka iki kibanza nawe gihebe kije mu wundi. Mugaragara ndabwire, mu gihugu hategerezwa kuboneka indongozi kandi nta busimbira hamwe bubaho. Nico gituma bacavuga bati ugiye imbere burya Imana niba yafashe ingingo ko abahashaka baba bari benshi. Nico gituma rero nagomba kubahanura ndababwira nti iri jambo murigumize ku mutima. Muri uru rugendo turimwo rw'amatora n'iterambere mu gihugu, tugende tujanye ibwirizwa rikuru y'Imana ariko rivuga riti urakunda umukama Imana yawe n'ubwenge bwawe bwose n'amagara yawe yose, urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyene. Ivyo ni wabira